Abanyarwanda n'ubugome bwabo batanguye gusubiranamwo bariko barapfa uyu muririmbyi w'umurundi Kirikou Akili. Ubu tuvugana industry nyarwanda irimwo amakavuyo kenshi, aho bamwe bariko barafatana mu mashati bivuye kuno muririmbyi wacu w'umurundi, umuririmbyi Kirikou Akili, na cyane bivuye ku bugome budasanzwe baheruka gukorera uno muririmbyi wacu Kirikou Akili. Ati bimeze gute rero? Vyose vyatangujwe n'amajambo atandukanye avuga yuko butuvugana industry ndundi isigaye iruta cyane industry nyarwanda, ku buryo ubu tuvugana atandirimbo y'umunyarwanda cyangwa atandirimbo z'abanyarwanda ziriko ziravuzwa hano mu gisagara ca Bujumbura, na cyane by'umwihariko hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ivyo bikaba bitandukanye naho hambere hahise, kubera ko aho hambere hahise wasanga Bujumbura yose, wasanga Burundi bwose buriko burinjoyinga indirimbo z'abanyarwanda. Aho ndavuga indirimbo z'aba blues melody, indirimbo z'aba medi n'izindi nyinshi zitandukanye. Ariko ubu tuvugana abaririmbyi b'abarundi kubera iterambere ridasanzwe n'umuvuduko udasanzwe bariko barakorera ko muri no misi, ubu tuvugana mu Burundi twinjoyinga indirimbo z'abarundi bacu, z'aba artiste bacu b'abarundi ntibikiri nka mbere aho wasanga tuguma twinjoyinga indirimbo z'abanyamahanga. Ivyo rero umuririmbyi Kirikou Akili kuva aho bamutumeko mu Rwanda kugira ngo aze kunezereza abakunzi biwe, aze guteramisha abakunzi biwe bakunda music ndundi, bakunda music yiwe nka Kirikou Akili, aho yagera mu Rwanda ari imbere y'amakamera menshi, ari imbere y'abapromota benshi bo mu gihugu cy'u Rwanda, acashingira intahe ibiriko biraba hano mu Burundi, aho yavuze ngo ubu tuvugana nta ndirimbo z'abanyarwanda zikivuzwa cyane mu Burundi, kanatsinda ubu tuvugana bariko barinjoyinga indirimbo yanje, indirimbo ahanihe. Uyu muririmbyi Kirikou Akili yabivutse afise confidence nyinshi, na cyane ko ariko aravuga ukuri. Ariko nanone abanyarwanda nivyo baguye neza, kubera ko bari bamenyereye yuko hano mu Burundi twirirwa turinjoyinga indirimbo zabo, kandi bakaba bari barijajaye yuko atana kimwe kizobihindura. Ariko ubu tuvugana babaye surpris, baratangaye cyane gose bumvise yuko hano mu Burundi dusigaye dukunda ivyacu, dusigaye twumviriza imiziki yacu iririmbwa n'abaririmbyi bacu beza b'abarundi, kandi ikatunyura cyane gose. Abanyarwanda rero bamwe baciye batangura kugira ishari, baca batangura gupanga gukorera buno bugome umuririmbyi wacu Kirikou Akili, ngo maze bamukoze isoni, ngo bamwereke yuko atacamaze, bamwangishe abafana bo mu Rwanda. Ariko nanone ivyo bakoze novuga yuko byabagarutse, kubera ko bamwe baciye batangura gusubiranamwo, ndetse baca batangura gufatana mu mashati. Reka ndakwibutsa yuko uyu muririmbyi Kirikou Akili atari bwa mbere bino bintu babimukoreye, kubera ko igihe yaheruka gukorera konsere mu Rwanda ari kumwe na Double J once again, bageze kuri stage, umuhinyanyuzi cyangwa se umu DJ akomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda azwi ku izina rya Philipita yaciye azimya ivyuma, maze abaririmbyi bacu Double J once again hamwe n'uyu Kirikou Akili baca batangura kumaramarira kuri stage. Ariko ubu ho tuvugana uyu muririmbyi Kirikou Akili bamaze kubimukorera, kandi yakomeje aperforminga yinjoyinga ari kumwe n'abafana. Ariko nanone abafana ubwabo barabibona yuko habaye ikosa, maze baca batangura gutera ubwoba bavuga ngo nimukore ivyuma, nimureke ubwo bugome kugira ngo umuririmbyi wacu Kirikou Akili atweheresho, cyangwa se kugira ngo adususurutse. Abafana baciye batera ubwoba bwinshi bavuga ngo kora ivyuma, nimureke ubwo bugome. Reka ndakubwire yuko uyu muririmbyi wacu Kirikou Akili atarose umwanya mwiza wo guperforminga indirimbo yiwe ahanihe, kandi ariyo yari yatumye aronka iyi opportunity yo kuja mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo asabane, kugira ngo anezereze
abafani biwe cyangwa se abafana biwe, abafana bakunda music ndundi cyangwa se abafana bakunda music yiwe bwite. Uyu muririmbyi Kirikou Akili n'agashavu kenshi abicishe ku mbuga ziwe asanzwe akoresha yavuze ngo nashaka mfate kano kanya ndabashimire abantu mwese mwaje kunshyigikira, zari indoto zanje gukorera konsere mu gihugu cy'u Rwanda kuko nari nizeye yuko ndahafise abakunzi b'umuziki wanje benshi. Abandanya avuga ngo nari niteguye kwishimana namwe, nanje nkabagaragariza urukundo muhora mungaragariza ntahari, ariko ivyuma ntivyadukundiye, vyagize ikibazo. Ibi rero nivyo vyatumye abafana ba music y'umuririmbyi Kirikou Akili n'abafana music ndundi muri rusangi, na cyane cyane abafana bamaze gutahura yuko music ndundi imaze gutera imbere cyane gose, baciye batangura gusevyanya n'abapinga music ndundi n'abapinga music y'uno muririmbyi Kirikou Akili, baca batangura kubwirana amajambo mabi cyane gose, aho bamwe baciye batangura gufatana mu mashati barashwana bimwe bikomeye. Ivyabaye vyarabaye, nta mpamvu zo kubitura inabi, ariko ubu tuvugana ibi bitwereka yuko music yacu ndundi, music ya Buja Flavor isigaye iteye ubwoba ayandi ma industry, na cyane cyane nyine iyi industry nyarwanda, kubera ko ubu tuvugana abanyarwanda batari bake baramaze kwemera yuko ubu music ndundi isigaye iri ku rwego rukomeye cyane gose, na cyane cyane sagaseseshwa rumuri, kubera ko ubu tuvugana abaririmbyi bacu b'abarundi basigaye bakarishe guys, basigaye bateye ubwoba cyane gose. Umuziki ndundi ufise agafresh kaduga, ukabona hari fresh kaduga, ariko umuziki nyarwanda ufise agafresh kamanuka. Rero ubu tuvugana turiko turafokasinga, turiko turahangana na industry y'abatanzania, kubera ko ubu industry nyarwanda ntacyo tukironderako. Rero guys, nahawe kugira ngo uje muri commentaire kugira ngo uvuge ngo iyi nyifato igayitse y'abanyarwanda, iyo umuntu abakomye baca bagira ishari, baca bagira inzika, niki uyivuze ko? Akanya nakawe muri commentaire kugira ngo duhanurane, nyamba abanyarwanda tubakomye ntibatwiture nabi nkuko, kubera ko guys iyi ni game ya music. Je namade babwira ngo guys, let's support our industry. Buja Flavor nitwabikora neza, ejo cyangwa ejo bundi tuzokwisanga turi hejuru cyane mu bicu guys. Erega vyatanguye kuba guys, aha ni kuri Ivyo Dream TV, ikiganiro ni The Update, aho tubazanira amakuru atandukanye ariko aracacana hirya no hino kubimenyesha amakuru bitandukanye. Kuri mikro mwari kumena True Boy.